ko sinema twosohora canke twoba turiko turakina yoba sinema yo kugwego itarabwa gusa n'abarundi bonyene. Nabonye mugenzi wanyu Mimi Mireye ari gukina mu gihugu cy'u Rwanda bakina na ba Patino ba Kiraman bisigura iki tuko turabona abarundi baje gukina mu gihugu cy'u Rwanda ni ikintu ciza cyane nibaze ko Mireye mu muzi turamuzi Mireye umenga yahora ba mu Cibitoki I think naramukarira Nagwe kiwa mukarira sha Nashushe rega kazima atafata ibinini nk'abandi Waramukarira ariko rumashaka kumenya muri sinema wamukarira kubera iki? Ndamukarira basi niyumvira yuko nimba mvuze ikintu ubwo nyene abagikoze nabona umengo ndagafyinyi ariko arafyina niyo mpamvu nashaka ibintu binyaruka. Ndakwinginze ntuzomara amazi. Ndagusezeraniye sinzo gukoza isoni nukuri ndabikubwiye nzogwanira agateka kanje kandi ngwanira indoto zanje ko ndazishikako. Reka ndakubwira ikintu my dear. Urinde wewe Ugaraba nge nusalukatio wadugije akagaye neza cyane. Uwo mukobwa ni Ego. gute? ndakubwije ukuri ntuzidoga. Kwa nini unaendelea kunifuata wewe? Kenda gahoro. Ndabona ngaho. Yico ntacyo bitwaye. Kagutwenga. Nubona ko ari ibibazo yarahindutse rabaye nabi. Murakoze. Yes, my people, abakunzi ba Star TV. My name is Starboy the Sheep, audio from Star TV, audio from Burundi, East Africa, ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Bavuga ati fashe twese turi ngakwera twafashije. This is industry move na cyane ko amasinema ndundo no munsi ageze ku rwego rukomeye cyane. Uno siko turabona abantu cineaste benshi batandukanye. Tuko turabona abakobwa beza cyane baza gukina amareresi nayo yereko arakina n'abakobwa beza cyane biratuma n'ibihugu byo hanze cyangwa duhana imbibe bibona ati kumbure mu gacu Burundi kirimo abana beza ndetse banazi no gukina. Mbwa Star TV turi kumwe nabigeme babiri uno munsi novuga ko imbere ko dutangura ikiganiro neza na neza nutse kuvuga ati sinarangije ikiganiro simbira kuri Skyla Move uraza kubona zimwe mu mpano zitandukanye zica kuri iyo Skyla Movies. Namye shigikira abakinyi ba sinema kuva kera, namye ndabakunda cyane, namye nkunda ibikorwa byabo gushika none munsi ndacakunda ibikorwa byabo. Andika Kamariza part 1 canke wandika ati Skyla Movies uraza kubona byinshi bitandukanye nace cyane ibikorwa basanzwe badohereza. Turafise umwigeme yambaye agapira ka white tukaje tugira n'undi mwigeme yambaye agapira ntazi kurere yako kubira ko ya kumenya makurere hajya ngo ngafise kara imeze gute biba bigoye ntabyo bona ndabira uri imbere yanje ubona gute? Yes, je numva no vuga ati haya ngo gasa gute? C'est orange. Gasa ni pataro yanje. Ishati. Ni orange imeze ukuntu irimo akantu k'agashokora uko nyene nabitoye. Ndabitoye. Afu sasa wajanishije no kumuntu. Numbwire. Uzi ko nayibonye. Yes, tiko n'umwigeme yambaye agapira ka white. Je ndabafata nk'abasisa banje. Sindabafata nk'abagore banje. Ngufata nk'umusista wanje bizogora yuko ndagusupportinga kubera ko uri umusista wanje banumva yuko tubisa amaraso mwe banumva yuko twoshigikirana muri rusange byose bikagenda neza cyane. Amazina tugira ko kuri presentation n'ahantu dusanzwe nyene twarataye uruzogi deni ikiganiro tukibandanye. Icyo nifuza cyoco nuko ikiganiro kisa kurabwa n'abantu benshi, abantu b'umutima, abantu bakunda abarundi ndetse n'abarundi kazi muri rusange. Twagiye karibu sana mbwa Star TV before. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Darlene nkaba mvi Igitega ego TG ari wawa mavuka ego yavuka ritarimwe amazi sha hajya nawe urayafungura cyane uri muri babandi bavuga ati ngango je ngo yaranduhiye ayivuka iraduhira aho ndavye ntibona ko nsa n'urya amavuka mamwita Darlene all from Gitega n'abakinyi ba filme novuga yuko benshi bahari barenze cyane ariko barahari cyo tuzi abakinyi basanzwe bakina sinema bava neza na neza mu ntara ya Gitega ariko kuri umunsi nimba turose uwo bita Darlene nuko aje kwinjira mu bandi bakinyi bakinye sinema ariko tubaze yuko bigiye kubandanya neza cyane haje bigiye kubandanya cyane guca wicara
oya bigiye kubandanya nta gusubira inyuma yego hajya agakamera karagufata neza kayimaje kubera ufise inzobe sinzi karagufata neza ngira ngo uburyo bwe turi kumwe n'undi mwigeme nawe ne mbona atacabaye kabisa cyambu cy'abarundi werega ngo ntacabaye mwakoze hajya ngo bakwita gute turamukije kwanza abakunzi ba Star TV hama banyita Solange canke Soso nkabamba Cebece benshi bavuga ngo Cebece ariko n'ibitoki ca Bujumbura ibitoki ca Bujumbura haya rya kanyoni ni barabara rya dorsal hepfo ya dorsal gato abantu benshi bo mu cibitoki bakunda kuvuga kuri Mungara LMC dignité muri Trua dignité c'est de la dignité ari ya hamandi ya witi nayo turibona ndahabona juste kumwe na bigeme babiri beza shaka abi batuye abakunzi ba Star TV na urarongogwa jewe wewe utararongogwa wewe nararongowe yo umva ukuntu urebe iryoshe ubundi baja kuri kamera mutamari akaguma kuri abati ndamutsanze kiri gukina okay numva shaka kumenya utama yavyakiriye gute for the first time umubwira ikibazo canke umubwira idea yo kumva ko ujya gukina cinema basi jewe ntaraza no gukina ibi by'amasinema nari nsanzwe ndabimubwira kuva kera nkamubwira nukuri je numva shaka kuzokina cinema naho cyo bari imwe nkakina gusa ndabikunda tuvuga ati no gasha uzokina he rero urumva byaciye byoroha cyane cye ndamubwira ati burya narose ahantu ushobora gukina habaye mwenye n'akantu gatoya mugabo yaranyemereye kuko asanzwe anyizeye aravuga ati ukuntu wabishatse genda ukina ubundi wamubwira ko target ari yahe kumva ko ujya muri cinema namubwira gusa ibintu numva basi niyumvamwo kuva ndi mutowe uvuga ati je ndavyumva mu bingo nobishobora ibyashaka kubaza none inyungu iri hehe nimbugiye gukina of course ndabitahura ko ugiye gukina nanjye ndashaka gushira ko confirmation ukaja gukina mbega inyungu iri hehe inyungiri iriho kandi naho gusabira ko biratse bizoza kandi umuntu wabimubwira dufata utaratangura gukina kubera kuko wabibona utaratangura gukina sinibaza yuko ari kubibona no munsi nibaza ko hari izindi nyungu we wabona utaratangura gukina numva shaka kumenya ziriya nyungu wamubwira nk'umugabo kugira mwumvishe yuko ategerezwa kukure kugakina narabimubwira ati basi nubwo gukina cinema sugukina bisanzwe ati ni nk'akazi birashobora gushikana umuntu kure nawe akavuga oya haye mu Burundi oya yaba wari nko hanze ariko kubera nyene azi ari ibintu niyumvamwo niyo mpamvu hanini yandetse gusa urumva inyungu wewe ntawe yashize imbere kuko yavuga ati ibintu vyo mu Burundi sindavyibaza kenshi bakunze kuvuga ati mbere ko tuja kuri zoso neza na neza bakunze kuvuga ati umudamu kenshi abazi umuntu basanzwe bubakanye ubujya mubwiramo ikintu ubujya mubesha hajya bakoresheje systeme tactique nyine baravuga ati kugira no muntu ndamubwira ibintu abyumva ndaza gukora bino kugira bicemwe uwo musi narakoze umuti naramuhaye care zose hama ndabimusaba nyene so urumva ko wibwe sha umukono batanga care abandi bana ibaze ngo care zose ibaze sha nta nimwe yasigaje kubera ko nivyiwe uwo musi mu gusaba ikintu umugabo numubwira nyene washishwe muratera inkuru kamubwira bukebuke nko gutera inkuru abagabo bubawe cyane we numva nyene ko byabaye hama yarabinyemerera hamuraza gutangura cinema yego turaja kwa Susu nawe mu cibitoki abana baho turabazi benshi usanga ari abaskuti usanga ari abantu bikunda nyine kugira mu biro ntubabazi mu byo gukina cinema ndetse n'abaririmbyi si benshi mu cibitoki bahari kandi dufise Dolphin Dankara ko yaje narakuriye mu cibitoki kandi dufise Dolphin Dankara ba DJ barabihevye na Cedric Bang mangana no mu Cedric Bang of course ariko no musi siho barumva muziki wo mu cibitoki ntawe tubona ariko no musiri muri cinema which target
nukugira ngo quartier umuntu aba bamwo ubundi waje kubera muri sinema kubera quartier cyanye oya si kubera quartier oya ahubwo naje muri sinema ahubwo hari ikintu ushaka kwereka abakunzi ba sinema ndundi yego nuko abaye muyaya mu citoka tabaye abaje abaye baruzuye bro bava mu cibitoki aha bariyo no bajya bava hajya nyene bakaja gukora nk'ahandi mu yindi quartier yego bakava mu cibitoki bakaja kumutakura bakaja mu Kamenge kabisha Munyakabiga kwa umuyaya w'imara yasha kwa umuyaya w'imara ya kwa mfano basi au entre parenthèses Aho shama mabuja waramutesa ewe mabuja mfata nabaho azi uyu uwo mubona iyo nzobe shavuga ataratekera niyo mpamvu abantu b'inzobe sindabakunda cyane barashashaza wikundira bise posokora voilà wajanishije shani izo mpuzu urakoze bisa niyo shati wambaye iyo nambaye raho idasagonye aho numbesheye tukumwe na Soso na Darene mbwa mbwa Star TV. So jene baza ko abakunzi ba Star TV icyo numva nobabwira kwanja before dushigikira abarundi kazi cyangwa abarundi muri rusange kubera ko bavuga ati fasha rafashije buri muntu wese cyafise cyose nuko afise aho yagikuye kubera ko uno munsi nimba ofisi cyufise hari umuntu yagufashije kugira ushore ku kirongo kubera ko sinibaza yuko ushobora kwifasha kugira ushore kuronka ikintu baya ba boss tubona bajya bategezi tubona bafise imigambi myinshi itandukanye bashiramwe imitahe yabo ariko iyo mitahe yabo bashiramwe bamenye ko bafise abantu bita ba mendevre abantu bashobora gukora ijya mitahe yabo igashobora kunguka so rero bano bantu dufise andika Sikara movie cyangwa wandike Kamariza part 1 nubwo kwandika Kamariza ndibaza biraza gukunda gushobora kubona ibikorwa byabo muri rusange ino histoire tuko turavuga ari umuyaya ni histoire iri muri sinema kuvuga ngo umuyaya je bareka gutongoza ku masindi oya ni muri sinema sindi umuyaya ni muri sinema ubundi gamabuja kubera iki wakunda gushwanira umukozi wa ubundi uzobashwanira ku ginoti ni wagafata oya nashatse kwerekana hari aba reka rero tuvuga ibiri muri sinema rero tubwira ukuntu wamufata naramukarira Ego iki wamukarira sha Kwashushe rega kazima atafata ibinini nk'abandi waramukarira ariko numashaka kumenya muri sinema wamukarira kubera iki namukarira basi niyumvira yuko nimba mvuze ikintu ubwo nyene bagikoze nabona umengo ndagafyinyi ariko arafyina niyo mpamvu nashaka ibintu binyaruka sinashaka ibintu cyangwa muri abandi bavuga ati je simenyeye ko sinkunda umukozi amenyere nuko nyene yarameze namenyere kandi ubundi gukora ikiyaya warize Gamabuja amashuri menshi cyane uri kuri university byari byakugendeye gute kugira bazi tumenye amahera ikindi kintu ubundi wavuze ati je akazi nshoboye ka mbere ni ikiyaya ibindi ntumbaze ntabyo nzi abana ariho nabandi bari bambwiye ngo ntugende ukuri ikiyaya ngo tukurangire bakurangire iki abo ngo bapapa bashobora kundihira babashuka dadi bayatanga voilà ngo kugira ngo bandihire nervare ngo se neza basiga inzara ntaje bakubwira ngo papa ko bazo gukoza iki bazo gutwara oya bazoma amafaranga uje gukora iki donc urakora ariko hari abantu bari kubagushira mu bindi bintu ngo dutemberane yego ico mu papa mbwiye ndagikore nanje ico ndamubwiye agikore birababaje byari bigoye cyane ariko baragushora kugira ngo amahera y'ishuri cyane ariko mabuja nafata nabi cyane ariko icyo kimabuja cizo kuminganya uzi uyu ikintu cyose nakora ntiyafashimye Starboy yumva ari ahantu yafashe akazi waragakora ugakora upaneza ugahanagura imeza hari ahantu yafashe arankweganye ndumvira nanuye ndavyibutse narakora akazi ariko uwo mu mabuja kumenga yari akazi cyane raba no mu maso arakaze n'uwo ubundi agafaranga warakarekura oya ikibazo nari nkaze muga amahera narayikura amahera ntiyari ikibazo wanje ariko urumva ko wayikura yashizemo inzigo cyane bigatuma ngira n'umukozi wawe umuyaya avuga ati jere kayanda nitemwe ibintu basi kugira ni kuri stress sinzigo gusa ahubwo n'amakofi narayariye yaguhemba neza koko cyanye yaguhaye anyuma yandi bavuga ati baya nayo bahemba bo mu gatunguru aha oya nani mabuja yemera nari yemera
wamuhaye ikiriri aho nyene oya Musakura niwe yamamubaze niyaguha amahera arotare Shaya yama amahera amezi abiri aheze amezi atatu ngo arambikiye ngo nibari abahemba wibaze ngo yari mu boss ariko ifaranga riragoye kubika bazuri kurarondera ifaranga ryo kuri university mu kiyaye amahera wari kuyakwiza mu mezi angahe oha amahera wahembwa yashira he amahera nahembwa narabika bro narabika uko abandi bakora twadukesi tumwe twimbaho oya ahubwo nayabika musi ona indani mu matera haje nwagira no gwati mabuje gafaza yandokore mu matera nkatawe matera ndabika uyi matera urayitoboye hajya utetse ibihere muri ente wasanga imatera zacu zaratobuzwa azimenya mabuje azorondera ubundi azokora azoguriye atazi urumva kuru bahomvya none yoroshe ubu bakoze kuru bahomvya mu kibito ibazama ngo umuntu arakara ukuntu yafata nabi naje nategeza kumuhomvya koze mu kibito kinuko mukora ariko oya suko iyo umuntu none agufashe nabi nafuye kumusigira akantu basi yararaba tu umukobwa afise posho kora James Nzobe ibaze ati reka ndamukorera akantu nkawe yes uri umunsi nubwo ariko turi kuri part 1 turindire part 2 ego soko hajya ngo yarangiriye he yarangiye baba Slay Queen bagenzi baje kurondera umugabo wanje barabe ko hari kintu bamugira umugabo wabagira gukubite ku ntoki ibaze shaba gutwaye umugabo wawe umugabo rero atashye uriya mugabo wawe bamutwaye bafashe nabo umuyaye kujya mwohurira kuri 11 urashobora kumufata nabi ubuzima bugahinduka wa mugabo akaca yitera muri baba Slay Queen ndabeshe gasoso wo kuri 11 bakaca bamutwara umugabo wagaca pigika ucamuhurira hehe umugabo nawe mu kiyaya cyangwa wibaza aho muzoca muhurira aragufashe nabi mu kiyaya uzamwijya ko gute ariko arankorera ahubwo ucimubwira tuza kiryo ndiho yes ni sinema imeze neza cyane ni filime inovuga yuko yigisha na cyane cyane ko ariho byinshi ba muri rusange umaze kuvuga ati mabuje yafata umukozi nabi turamaze kubona ba mabuje aba boss batandukanye bafata abakozi babo nabi biraba muri rusange na cyane ko izi sinema dukina ni sinema tuzaguha inyigisho abantu batandukanye uno musi turafisa abakinyi benshi muri rusange bakina sinema numva ro babaza kino kibazo umwese araza kunyishura ku ruhande rwiwe ni igiki muje guhindura muri rusange muri sinema na cyane hano mu gice cyo Burundi ni yahitaga ko iyo uje mu kintu uravuga ati no muri football uravuga ati ujya mu dukina hamwe dukina kuri nimero 2 nimba dukina kuri nimero 2 twese ngiza gukora kino kugira nshobore kumutangurana nshobore kuba nimero ya mbere ashigwe imbere kugira mu rukino bigende neza cyane target mufise iruta izabandi bamaze kutwereka neza no gutanga ibintu bimeze neza ama image ameze neza amajwi abakinyi bameze neza muri rusange sinema yanditswe neza itanga inyigisho nziza sinema ishobora kurabwa n'abari bo bose tunashimire na kameramani wacu Nilas afata image nanzi gabishiramwo oya arakubwira ati umetoka vizuri sana arakubwira ati isa neza cyane turamushimiye cyane kubera dukorera ibintu byiza rero twebwe twifuza ko sinema ujye umuhari ko nza abakobwa uzabumva ngo je mwafashe ngo video nabi uriya ngo wamufashe neza umva je yarabisiguriye yaravuze ko kamera irafise ukuntu ifata umuntu ningoga gusumba uyundi akavuga ati uyu unya imutoye nk'ubunya ugasanga voilà nk'ubu ugasanga uyu unya iramutoye cyane gusumba jewe canke jewe irantoye cyane gusumba uyu sigura ariko abikora neza cyane abikora neza cyane kameramani wacu dada hari icyo atavuze ukongera ko muri target mufise na cyane muri filime kubera ko je kintu nabakundiye nuko mwaje tubona narabunye ibintu ku ma Facebook ku ma page atandukanye vraiment bariko barabasupportinga ndavuga ati kumbure aba bantu barazi ivyo bajemwe kumbure ari abantu baba bari inyuma y'ibikorwa vyabo bariko barabashigikira abo bariko barasupportinga ibikorwa vyabo wabazi rezo socio icyari cyo kubera ko no munsi ari abantu bita mu bintu batazi rezo socio icyari cyo so narabikunze cyane ndavuga ati kumbure bano bantu bino bintu bajemwe wabafise abantu bakorana bo bazi ivyari byo hajya nawe hari cyo wakongera ko muri target mufise na cyane muri cinema icyo muje guhindura muri filime ya kabiri gatanu kubisanzwe sano wabivuze ariko ico twipfuza nuko mu masinema yacu
twokina ibintu biboneka tugakina vya bintu nyene bitubako hari uwo bishikira hariya anye kumbe araza kwisangamwo na ubu byaramushikiye yavyifashemwo gute twitege true story wanje y'sinema ivuye kuri true story yawe canke nta bishanga bigeze ucamo canke nta muntu aboranye n'ibintu bimushikira ariko nyene hamwe we wisangamwo nakayisangamwo hakaba harimwo nyene impanuro kanaka ibintu nk'ibyo ikindi twokongera ko nuko sinema twosohora canke twoba turiko turakina yoba sinema yo ku rwego itarabwa gusa n'abarundi bonyene. Nabonye mugenzi wanyu Mimi Mireye ari gukina mu gihugu cy'u Rwanda bakina na ba Patino ba Kiramani bisigura iki tuko turabona abarundi baje gukina mu gihugu cy'u Rwanda ni ikintu ciza cyane nibaze ko Mireye mu muzi turamuzi Mireye umenga yahora ba mu Cibitoki I think Chiti kuri 12 ko cyo haruguru ijya Kanyoni so jeni baza nimba hari cyo muje guhindura muri filme nibyo tuba twifuza kubera ko twifuza abantu baza ari nk'abashasha kubera ko muje muri nk'abashasha nakwe turaronka content ati turabonye abandi bashasha twabonye abandi usikuberewe gatata kupadita sasa mabo janja berewe ubundi akanoti karahari no buzima busanzwe ndabibona ntacyo ubaye cyambo cy'abarundi kugerageza nyene yes abanyagitega muri rusange bara supporting ibikorwa byawe umwana wo muhira yamara wo muhira n'ubwiye tubona mu bari n'imyita Boce yageze igitega baramushigikira igitega barashigikira ibikorwa byawe muri rusange kabisa abo twegeranye hafi mu miryango abanzi ndabasaba nuko babandanya badushigikira so nawe mu Cibitoki sibo mu Cibitoki nyene ni sawa buke ariko turasaba n'abandi bakomeze kudushigikira ariko duhereye iwacu naho babitesha kubera ko iwacu badukunze bizatuma nahari abandi nandi badukunda yego cyane kubatita safi poshokora wayibonye yes turi kumwe n'abantu bigeme babiri nta byinshi novuga twovuga birebire atari kubahereza link muri commentaire muje kuraba sinema yabo bose kubera ko ibyo bakinye ni sinema nziza cyane kandi araho bifuza kugera je kenshi ndikore biganira ariko uwundi munsi je ubu mwarandondeye ariko je ndabemereye yuko ubugira kabira ari je nzobarondera gashire gukorana turabashimiye je nzobarondera kubera ko je ndifuza abantu bakora cyane benshi cyane nubwo bidakunda ko ndabaforcing ndabwira ati nimukore ku ngufu ariko tutifuza yuko abarundi bakora n'abarundi kazi kugira ya vision 2040 president akunda kuvuga bize bigene neza ndetse na bwa butare tuze tubugabure turonka amafaranga menshi suko none ego amafaranga nyine aboneke dukine n'amasinema menshi tunosajya amahera numva amasinema ko ba menshi kandi na president w'iwacu Gitega kandi urumisa tukurusha soso muri Gitega nje narize nacyo mvuga ko ari wacu naco bya bindi by'intara baswe n'ivyaba nanje nzoca muri Gitega aho sha yes agasunika rugi kuri dada no kuri soso urumwe wese atange message yanyu mace dusozera amanda bakubitera inki muri commentaire sinema tuyirabe nta kindi twifuza agasunika rugi aka message wifuza gushikiriza muri bimwe nta kubaje cyangwa muri kimwe wumva ushaka gushikiriza abakozi ba Star TV abakunzi ba Star TV tubasavye yuko bokora subscribe bakadukurikirana bakadushigikira mu by'ukuri biratugora cyane burya urinze ubona isinema igiye ahabona byafashe uburyo bwinshi ingufu nyinshi basi je ntaranibaza uravya ifilme ushimengo byatwa umwanya muto action subiramo dufate ino side dufate ku munwa uri kuravuga dufate iki kandi ugasubiramo vya bindi nyene nukuri bidutwara ingufu nyinshi kandi tuba twipfuza yuko ivyumviro vyacu bibashikako rero mudushikikire kabisa muri barundi bene bacu mudufate mu mugongo muduhe izo views mwoba mukoze bibaza ko ari cyo gikenewe cyane muri rusange cyo gikenewe n'igice abakunzi message no shikiriza abakunzi ba Star TV canke bariko baradukurikirana
twifuza yuko bodushigikira nk'uko abivuze abarundi bakadushigikira abarundi kazi mu buryo ubu canke buriya kuko ntibiba vyoroshe aho usanga umuntu agiye nko muri shooting ugasanga biramugora ugasanga ara ijoro rero turabasaba ko bagira comment bakagira subscribe bagende kuri Skyla Movies YouTube barabe Kamariza okay yes uko biri kose bavuga ati fasha waje tuzinga kora twafashije aya nibaza ko twakoranye neza cyane uri cyana ciza kabisa Chenda kunda nawe ega tugira umutima mwiza byo bavyiza abayicana umva re ikintu ciza cyo kibicana nyene kandi cibitama gitesa sha yes my name is Starboy the Ship all from Star TV all from Burundi East Africa ndetse no kwisi yose Imana ibayeze gire mwese ko murakora Star TV mugo muriko muratuma Starboy aba uwundi muntu wewe urindiye gushira ko sabone kugira dukize 180 naca cyane ivyo 180 bizotuma abantu tuzana mbwa Star TV babona byinshi bitandukanye tugira abantu benshi babona ibintu byinshi bitandukanye tuzana muri Star TV avaduganyira gere exterieur vous devez gagner serveur intérieur namanda kivuga ati fasha warafashe tuzinga kora twafashije Imana ibayeze gire cyane thank you thank you Yema fatense challenge rero